umunsi wa gatatu w'iminyota, umunsi dutangura igihe c'ikarema. Ikarema nayo kikaba igihe c'imisi 40, imisi 40 aho abakirisu bitegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Ikava cane cane ku misi 40 Yezu Kristo yamaze yisonzesheje imbere ko atangura ubutumwa bwiwe, ariko kandi ico gitigiri 40 kikaba canditse incuro nyinshi mu vyanditswe vyeranda. Mvuge bikeyi nk'imisi 40 n'amajoro 40 Musa yamaze ku murambi mu gasozi, igihe imbere ko ahabwa amabwirizwa y'Imana. Imyaka 40 Abanyisirayeli bamaze mu gahinga bava mu gihugu ca Misiri, aho babacurufuna baja mu gihugu c'umwidegemvyo. Bikavuga nk'akarorero imisi 40 n'amajoro 40 isegenye yaguye kuri Nohe kugira ngo ubuzima bwa kera bumaze nabi buhatangura ubuzima bushasha, eka n'ibindi bitari bike bivuga 40. Mbere abahinga bavuga yuko n'umwana amara mu mbanya kwa nyina wiwe indwi 40. Vyose bigasigura yuko ico gitigiri 40 kivuga igihe gikenewe kandi kibereye kugira ngo umuntu avukire ubuzima bushasha. Ikarema rero itangurwa n'umunsi wa gatatu w'iminyota, aho abakristo basigwa iminyota, ikabibutsa cane cane ica mbere amagara make bafise, kuko ata ubuzima bw'Imana bafise umuntu ni nta magara aba ari ivu riri ngaho. Ariko kandi cane cane bikibutsa cane cane ukwisubirako, vyerekana ingenda ba kera nabo bagira cane cane ba kera bahora bicara mu minyota bakambara amagunira berekana ko bacumwe, bashaka kwerekana yuko bisubiyeko maze Imana ikabagirira ikigongo. Mwikarema inyifato nkuru abakristo bagira, mbere n'abandi bogira ni zitatu. Inyifato ya mbere no gusenga cane bakiyegereza Imana kugira ngo bamenye ico Imana bashaka, ko abantu bamenye bava n'iyo baje, kuko iyo umuntu atazi yava n'iyo yaja, bamenye ko hariho Imana, araheza akaba umuntu agoye kandi agowe mu kibano. Mugabo uko gusenga Imana bigizwe no guserukira abakristo mu zindi nyifato zifadika, ngo utamiye ntatamure aba yaratamitswe. Izo zindi nyifato zibiri ziboneka, ica mbere no gusabikanya, kugira ico umuntu apfumbatishije aboro, kugira ico yiyimye kugira ngo agipfumbatishe abandi, gusabikanya. Iyindi nyifato ni ukugira umubano mwiza. Yezu agira ati niwisonzesha uze utore utuvuta utwisige n'agaparufe ugashireko. Bigashaka kuvuga cane cane ko umukristo yisonzesheje atokwinyangabiranya mu maso, ahubwo ahari hoba ahantu hari umubano mwiza, ahantu hamota umuvukano, kuko nta muntu yokwemera kuguma ahantu hatamota. Nizo nyifato nkuru gusenga, gusabikanya no kugira umubano mwiza abakristo baheza bakitwararika. Ariko murumva ko atari vy'abakristo gusa, n'abandi bose barabwirizwa gusenga, bakamenya ko Imana isomba byose kandi ari gitanga akanovera k'ubuzima, ariko kandi bakibuka n'abandi, bikabaserukira mu mubano bagiranira mwiza n'abandi, bakongera kandi ari ico birengeje bagashira ku ruhande, atari ngo batwiyime muri gihe c'ikarema bisonzeshe gusa ngo baze bavyihereze mu nyuma muhagira icahevye, kugira ngo ubundi nawe hatorera koyoko. Nizo nyifato nkuru zitatu ziranga umukristo mw'ikarema, ariko ndumva ko nozitumira n'abandi atari abakristo gusenga, kugira umubano mwiza no gusabikanya, navyo nyene n'abandi barabikeneye.